ega bashuga dadi nabana beza barabaha amahera nawe urabishigikira baraba none umuntu azaka kwishurira inzu atacyo mupana akakuragaburira numva to warase papa oya none mugabo ku wundi none ntacyo bakura jewe akazi kose kama amafaranga ndagakora sinogera yo nkora akazaka nk'ubu ni komisioneri urakora cyane impaye inzu ndayipostingada ku bantu canke no ku nzu gusa kwera rero komisioneri b'abantu stati zanje haraja kimpuzu nurumva nk'ubunye nk'umuntu bamubwiye ngo shaka umusheri ngo ndi mu kuva hanze ngo ndondera ndamuguha none ari n'amahera kumbe ntagufite ni wa ari n'amahera okay ari umuntu akoduraga mu buryo bwo kwiyemera kugira umukundi kaza urumva jewe mfise imodoka mfise inzu mfise ibi mfise amafaranga niwankunda nzogukorera ibi nzogukorera ujya nta nivyo bafise nta mugabo aguha ikintu cagusama zakweli nta mugabo abaho irebye simvuga ngo ntibabaho hari ababaho mugani bake yiyumvira ati reka ndagufashe iki kintu atampamvu atagikurikira atakinara akurondera ni bake kazazanywe n'iki none ijipo yama etaje n'imodoka vyirwa biratanga bifutswe n'amajipo menshi nuzu navyifuze ko nuzu uburyo babironkamo gusa aje usanga nararacuritse ariko hariya undi ararabambwe usigaye urivuza mu nyuma inzu nk'ubu nyene niwo yizana avuga ati tugende nuzibazo tuba dufise vyo gupanga amazu landlord aza gukora ko mangira urakeka ko ari wowe yiguha ku buntu urakeka ko ari wowe yiguha ku buntu nico kibazo gusa aja yifise uvuga ati byose nico kibazo mugabo muga ati okay banzu bime ndabibike tubanda izindi afere tuzikora mu nyuma abitanga imbere ibindi wowe urafite nta ngaruka abo bawiteze ku ivyo bindi mwemeranije byo gukora mu nyuma ziraba ko nk'ubu hariho none kuba wisinye nyene uba wisinye gusa nubwo urumva nk'ubu agusigiye nk'umwana yagusigiye n'inzu uyu munsi igihe nene batubyaye ko tutatana iki ni wowe ahagira se umwana niko tubarera abana kandi atani kinga baduhaye mwengira mwemereye kwishushu uzi ko umwana uzi sha hajya nyana zizi igitumburaho wakuguriye mati mwahisemo tirazimbye sha basha sinahiti ko abantu bagira ubusa nk'uko bagira ubusa kabisa nene nkanje imana yawe agaca ahutira nyene nk'umuntu yaje akakubwira ibintu ngo naka yakuvuze jewe sishoka na nk'umuntu kuko sinzi impamvu yaje kubikubwira sinzi n'impamvu yaje kumbwira ngo naka yamvuze kandi amwe nabo bantu aza kubwira ngo naka yakuvuze ni wowe yatanguye seje kenshi donc ubikwiza mu bantu ni wowe yatanguye seje ni wowe bavyavuye ndugure twamugina nk'ubu mwebwe mujya mugabanya wa film usanga kenshi bavuga ko ibintu byinshi bitandukanye kandi bibi sindabona umukinyi wa filime bavuze neza kenshi none biva kuki sinzi kariko batubona hanze canke ari nk'abatubanjirije hari ibintu bakoze bibi tutazi bagaca bafata yuko umuntu wese agiye mu mwuga ariko ari cyo kintu agiye gukora ari kameze kandi vraiment imbere ya kamera tubaha ivyo mushaka kandi kenshi nivyo baba batwandikiye abantu byo bavuga ati acting ibi mugabo mu buzima busanzwe turabandi bantu Sali la famille akunzi ba Roy TV mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye kuri micro za Roy TV muri kumwe na Ina behind camera muri kumwe na Pasi Pro. Uyu munsi rero tugira tuganire basha mfise umushitsi witeka mwicare mutora agatebe
mudukurikirane kandi biba vyiza iyo ukurikiye ikiganiro ukanakimara kubera haba harimwo inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye. Mutibagiye subscribe, comment, share na like. Ivyo tugira tuvugeko namwe murafise kutuganiriza mubicishije muri comment. So reka twakire umushitsi wacu. Keke turabakiri. Mwakoze cyane. Wari uzi ko ndi umufana wawe. Ndatangaye ahubwo. So nakunze. Ubwo ko ndarugeze. Ya urakunzwe kubera ukina neza. Mwakoze. Nyene ndatunguwe. Hagati aho outfit yawe igaragara neza. Hemwe. Nukuri? Merci. Merci kweli. None nk'ubunye uyagama kimino misi. Jewe meze ndakomeye ndashima Imana. Famille yanje imeze neza. Nivyo. Ni vyiza kumeze neza ariko numvise uvugamwo akantu umengo k'ikinyarwanda. Uri umurundi canke uri umunyarwanda? Jewe ni umurundi kazi. Avuga Ingozi. Tuvuka hamwe. Kabisa urazi Ingozi ni arani ari kidacu yamvuka ku mupaka. Ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi. Ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi. Sauf hariya za Kayanza. Ni Ngozi anitwa ni hafi yo mu Kirundo ariko. Ni hafi yo mu Kirundo. So turakwakiriye kuri Roy TV. Mwakoze cyane. Ego. Uyu munsi nashaka tuganire ubuzima bwa misi yose nk'uko biri. Ibintu bijanye n'ibintu vy'ibikorwa kugwaruka sinzi kuri tayari. Tayari umwanya wose. Mba ni tayari umwanya wose. Biragaragara. Abakinyi ba filime urazi ko hose ahantu hose. Hari kamera. Nico ndabakundira. Mufise cap nyene itandukanye n'iy'abandi bantu. So we mu buzima bwa misi yose usivye nka filme nta kandi kazi ufise? Bujumbura gukora akazi kamwe. Nubwo tutamenya ko dukora. Nukuguma upita ugira ubeho. Jewe akazi kose kamwe amafaranga. Ndagakora. Sinobwira ngo nkora akazi aka. Icinjiza amafaranga cose. Sinobwira ngo nkora akazi. Akazi kose kamwe amafaranga. Ndagakora. Nk'ubu ni komisiyoneri urakora. Cyane. Impaye nzu ndayipostinga da. Ku bantu canke no ku nzu gusa. Kwera rero n'abakomisiyoneri b'abantu. Stati zanje haraja kimpuzu. Nurumva nk'ubunye nk'umuntu bamubwiye ngo shaka umusheri ngo ndi mu kuva hanze ngo ndondera mugu. None. Ari nk'amahera. Kumbe ntabwo ufite ni wawe. Ari nk'amahera. Nabwiye ikintu cyose kimpa amafaranga. Nawe nko kuri ba bantu nabo busanga bicara avuga ati bon sinokora kirya kintu sinogikora ntidukwiranye nk'abo ubabwira iki? Umuntu wese afite imyumvire yiwe. Rero nkanje ndi papa nk'imama. Urumva? Nanaje ndavuga ngo akahazi ngo sindagakora ngwiki. Kama amafaranga kiretse akaraza kazi ntoshobora kwera. Kwicuruza ari byo. Nabajya kuri 11 uparika ntavyo ntushobora kuko nambaraga nifitiye. Gusa nabajya bari mu kazi ari none niko kazi yabonye ko ashobora kumutunga. Basi biratangaje ko na umukobwa mwiza nka wewe adashobora kugaya akazi akariko kose. Jese ngakazi mani. Mu gihe usanga ari abantu bicara kuvuga ati jewe kajya akazi sinogakora. Dufate umugeti dandaza ati simberanye no kudandaza. Abanye nabafise shaha ndabikura. Mbe mu buzima ni ngombwa ukora akazi ukunda canke ukunda ico ukora? Ukunda ico ukora? Umva rero naho bazoshika babandi badakunda gukora bivanye nuko ngo barose ubuzima bwafise. Ubu igihe tugezemwo harabize kandi abo buzi bize sibwo bakora. Si ivyo bigiye sivyo bakora. Nta naho bihuriye n'ivyo bakora. Rero uza kugira kwanka gukora akazi ngo ni kubera ngo siko wigiye ngo siko ushaka. Ariko ivyo kenshi usanga bigira abantu b'abakobwa. Gese baca bazana abashuga daddy mu gihugu. Nico kibazo. Nico usanga je bari mu bashuga daddy. Abagore abandi birirwa baravuza induru. Ngo batwariye abagabo. Birirwa bavuza induru. Nawe uherereye urabibona? Cyane.
baba batwariye abagabo ariko abo bagabo banyu none abo bagabo baba ariko basinziriye n'abagabo basigaye batwara abagabo ejo sinzi ikiganiro numvise ngo n'abagabo basigaye batwara abagabo b'abandi abagabo basigaye batwara abagabo b'abandi turashitse rene nk'abo bantu bazana abashuga dadi kubwo kunanirwa no gukora wobahanura nk'iki wobahimiriza nk'iki nibakore ko abashuga dadi ntibazamaho mani ushobora kwizera umushuga dadi ejo ugasanga yapfuye yabyutse yapfuye mbe bigenda gute ubwo n'ubundi uca usubira inyuma mu buzima kugira uzoronka uwo wundi azoza kugufasha ivyo bintu azoba ari ikibazo ngira bama bafise chance zo kuronka mani ikangubwira ndagutera inkuru umushuga dadi muragendana mukagendana ukwezi kumwe amezi 2 3 4 5 muga kugira akubonye nikabona n'abantu mu nyuma akabona ibindi umwana ashushe wowe abaguhevye none bya bintu atanga guma yabirose kugira oya niko kuzabona atangwe kwikata umurondera ati ndi mu kazi kenshi urumva ndi bize kandi wewe imbere ya kubonera umwanya ugaje usanga rero ni bya bindi usanga umukobwa nyene ari mu nzira zitarizo yagiye nko guparika none yarari inzara kandi yamenyereye nyene kugira agenda kurondera ahandi hari abandi bavuga dati mbega nkajya amahirwe none yo kuronka nk'inzu imodoka zijya ni drama mbabarira oya si drama tuvyumva ahantu henshi hari imiti none je nakuze ndavyumva kandi nino saha biraca we ntawe uraye bosiko ndi bosiko gwe none katamu uwo muntu katarantumbeye uwo muntu katarantumbeye ngira ubi mu mwanya ya none jewe ubi mu mwanya barandabana nk'ukuntu mbona urabona umuntu yonyifuza usa neza cyane urabona umuntu yonyifuza kumva ati ibi kintu reka ndamuha iki kintu usa neza cyane si ukuvuga ngo nta muntu atokwifuza usa neza vraiment wokwifuza aya ne nk'ubu baje nawe wumva wobaha ikibanza nibaye babiretse uwoza nta kumwakira oya gusa iyo nzu yayinyereze sinoyigiye none mbeje none rega inzu nawe ja gupresenta ngo mfise inzu oya uzanye impapuro unyeretse impapuro kambwira ati ngizi wewe nk'ubu none nk'umuntu akudraga ugira aza ko akwereka ivyo afise cyane murabanza mukaganira unabinyeretse okay hari umuntu akudraga mu buryo bwo kwiyemera kugira umukundi kaza urumva jewe mfise imodoka mfise inzu mfise ibi mfise amafaranga niwankunda nzogukorera ibi nzogukorera ujya nta nivyo bafise nagira baba babifise wewe ukwemera ibintu udafise ujya weze umuntu afise ibintu ntavuga abacecetse ntavuga ko nk'ubunye usanga nk'abo bagabo baza mu buzima bw'abakobwa ngo bagira barakundanye ariho n'abaza bavuga ngo bagira babafashe nk'umugabo akaza gutumira akubwira ati ngira ndagufashe ibiki ubaye mu buzima ubu n'ubu n'ico gihe aza nyene aje kugusapotinga canke abafise n'ikindi kintu akurikira nta mugabo aguha ikintu cagusama zakweli nta mugabo abaho irebye simvuga ngo ntibabaho hari ababaho mugani bake yiyumvira ati reka ndagufashe iki kintu atampamvu atagikurikira atakintu akurondera ni bake azazanywe n'iki none ijipo yama etaje n'imodoka vyirwa biratanga bifutswe n'amajipo menshi nuzu navyifuze ko nuzu uburyo babironkamo gusangira usanga nararacuritse ariko hariya undi arara bambwe ivyo bintu ariko arabikorera ari abakobwa benshi tuba twifuza kubaho dusa neza gusa tudashoboye gukora tukumva ko ayo mabi yose twoyakora kugira nyine tubeho dusa neza iki nkuko ni nkabonye ubabarira iki mu gihe wewe wavuze ati ntiwobikora wavuze ngo uwo jazanye inzu ayizanye n'ukuri ayinzaniye wahita wakira bavuga ngo urupfu agupfa bavuga ngo gupfa ngo uri imbwa wowe gupfa uri imbwa wowe uri imbwa sinzi abivuga ngo
hagupfura imvaho hagupfura imbwaho sinzi ukuntu bakivuga ngira nibyo nyene usigaye urivuza mu nyumba inzu nk'ubu nyene niwo yizana avuga ati tugende nuzibazo tuba dufise vyo gupanga amazu landlord aza gukora ko mangira urakeka ko ari wowe yiguha ku buntu iyo nzu urakeka ko ari wowe yiguha ku buntu nico kibazo gusa aja yifise uvuga ati byose nico kibazo mugabo muga ati okay banzu bime ndabibike tubanda izindi afere tuzikora mu nyuma abitanga imbere ibindi wowe urafyina nta ngaruka baba witeze ku ivyo bindi mwemeranije vyo gukora mu nyuma ziraba ko nk'ubu hariho none kuba wisinye nyene uba wisinye gusa nubwo urumva nk'ubu agusigiye nk'umwana yagusigiye n'inzu uyu munsi igihe batubyaye ko tutatana iki niwe wowe ahagira se umwana nibwo tubabarera abana kandi atanikinga baduhaye mwengira mwemereye kwishushu uzi ko umwana sha hajya nyana zizi igitumburaho wakuguriye mati mwahisemo tirazimbye sha basha sinahiti ko abantu bazira ubusa nk'uko bazira ubusa kabisa none nkanje imana yawe mwoza afise ibibazo vyiwe n'imyumvire yiwe none ncamera nkawe abana b'umutima turacafise mu baracari kweli mimi ndamukunda kubera afise ingeso nziza nibaza ko ari mwiza yitwara neza afise ingeso nziza rero sinoca nja kumujajinga ngo yavyanse nyine usanga ntavyo yarashaka mawe wewe nk'uyu ayo mahirwe akugwira wewe nk'umugenzi bireka ivyo oya kandi arivyo turiko turaganira ko wumva twobireka gute ikibazo ninde bitanga ivyo bintu ne barya baba bibeshera barya babitubwira ko babibahaye mu Burundi ko nzi abantu bose bakanuye ni bake sinibaza gira baba diaspora umuntu aza gusinyira urupangu ntaba diaspora wowe uzi wa diaspora sigara naguha amahera mu marundi wewe biri mikashe ndaguha idolari ntabyo kuri konte uwo muntu akiguha idolari mu diaspora burayi wa muntu wawe gukunda urazi ko ari nk'umuntu ugira ukumva muriko muraganira kaza mu ngo sheri wanje ndongishaka $200 wibaza ati abo bantu aho bari amahera nibayazi mbere ntibari bazi n'idolari igene rivunjwa baba babizi urumva bose bwarazinze apfuma guha yababa yaya n'idolari rivunjwa mugabo nyene akiguha idolari abagukunda pe aguha idolari abagukunda mu gihe ari guhaye ari nyuma y'igihugu gusa aramutse aje murabinoga hanze hari n'abataza bakagumayo mugahebera miliyo nyene kandi bataraza kandi yaraguhaye oya utaraza nanje ansoka mu bindi Imana irungika umuntu mu gihe gikwiye akaza aje kugufasha ariko baza ari nk'abamarayika rero yego kwe bari abantu sinabavuga nabi nengo we hari umuntu mumaze guhura ameze nk'uko nubwo bitoba kuvuga ngo inzu iki ndabafise ndabafise abagenzi b'abana beza abagenzi b'abana beza mbe wowe abagenzi ubitiki abagenzi hari abantu je ubugenzi kuri jewe umugenzi ni wa wundi impanura akanyumva ni wa muntu ngira ikibazo akaba hari nawe agize ikibazo nkaba mpari agize ikibazo ataburyarya buhari ataburyarya mugabo wa muntu tuzovugana ariko aryohe umeze neza byonyene hari umuntu umuvugana umeze neza iyo umubwiye ati usanze uri bya bihe by'ibibazo nasuye kukwishura agacase hengera nk'ukwezi kwaheze akaba ari akwishura hajya nande sindakwishura wa wundi wandikira message akayisoma ushobora kubugira umuntu basi atana kimwe nagufasha mugaka akakumva akagutega amatwi kakumva ufite nta kundi hangane mugaya yakumvise muri make we wanka umugenzi mugenza cyane mujyanye oya none ubu tuba tumariyanye none ubunye wibaza ko ufise nk'agenzi bo kuri banganike kubera keshi twumva ngo abantu ngo barahemuka iki nta bagenzi urizera bakaguhemukira benshi niyo mpamvu ubu rero ngira bake niyo mpamvu ngira bake ugira bake kandi nabo bake ni bake mbwira ivyanje
rimwe na rimwe uzaba usanga uvyigumiza none ubundi ho ndabibabwire bica bibamarira bagufashe kumva ibibazo kugira bone abo bandi bo bubibwira ugira ntushaka yuko bagufasha shamba nakugenzura nk'umuntu iyo ufise ikibazo ukakibwira nk'umuntu umutima uraruhuka je ninza bakubwira ikibazo cy'uwanje buri wa muntu narakugenzuye igihe kinini mvuga ati umuntu ni wa muntu niyo twogirana ikibazo atazoja kunyandagaza atazoja kubivuga urumva ni wa muntu niyo jurazi yuko jewe ndi umuntu ndi umugenzi wawe tugiranye ikibazo ukazoka nambaza nakamo ndakubwira ko tuvugana kandi tunavugana twana brokaye kugira sishaka inkuru zirezire zikururana zigenda neko hariho nk'ahantu usanga ubwira ibintu ejo ukavyumva kandi wari warabizeye uhavuga ati rero je singira abagenzi b'abakobwa ntugira abagenzi b'abakobwa kubera iki n'uwo mfise n'umwe mugabo nawe cyane ibike nyene tuvugana nyene bya bindi biba bikenera wewe uri muri ka kagwi k'abakobwa bagira abagenzi b'abahungu usanga benshi n'abahungu kuko umungu ntunashwanye biherera aho nyene nk'abo bahungu nta baguma bakwinjira barananyuba barakubaha reka jewe sinzi ukuntu uri kurambona mbona ko ndi umukobwa oya hari abantu bama bambwira ati wowe mu buzima ntitujya tumenya ko tukwibuka ko mu bakobwa urimo kasi bivanye n'ukuntu uganira uri umuntu yugurutse cyane gose umuhungu nawe uwo ari we wese akunda hafatira akibona yuko umenga uri open none uwo mfatira he nkanje tutabezanye bo bivanye nk'abo bagenzi bawe barazi kote faible wawe sivyo rero ashobora kuvuga ati keke nimba umunsi afise ikibazo akanyitura canke asanzwe ari umugenzi wanje mu buryo no ndashobora kumusaba service kanaka akayimfasha ntugeze none kwise wanka ntavuze service yari bikunda nabikubwiye ari amahera sawa ndayafise ndamu mugare ibyo bintu ari ibintu avuga ngo nta mugenzi ari wambwiye ariko nzabumvira ngo twara abagenzi nyene yarambwira uzoze kundaba ndanga mu nyuma cyambwira ngo naje umugenzi bwana ngo nganje bwanje nawe bushingiye kuki cyane n'umugenzi ni kuryamana arambwira ngo none ngo wombwira ko umugenzi uri gute guri umukobwa ngo turaryamana n'umugabo bro jewe sishobora no kuryamana n'umugenzi wawe oya abo mutazanye kuko turinze dukora icyo kintu turi abagenzi egare ko n'ubugenzi bwa buhetse be nta bahungu ne bagira urusaku ko umva wewe baruzuye yewe n'ubu abahungu nibo bafite urusaku usubye bakobwa nk'abo wonye wewe babagenzi bawe dufata akakudiraga ukamwankira agaca agenda avuga ati keke naramuriye iki kubera abantu baba basanzwe bazi ikintu umugenzi wa naka bahita bemera umuntu adakomeza ibintu none uvuze ibintu je utakoze inzira zaho bitabaye biba bikoreye kandi je ni wa muntu sinzi ko ari ubugome sinzi ndi wa muntu ushobora no kumvuga sivyo nkumva ibintu wamvuze muga kubera nzi insiguro y'ubugenzi sishobora kuyitora ngo ndaguhevye ngo kubera ngo wamvuze oya ari umuntu usanga yakuvuze ahubwo rero nca ndakureka ukagomeza ukavuga mu nyuma ukavuga none umukobwa ngo bamvuga kandi akabimenya ntavugiye bita kandi ukaguma uvugisha aho muri yaretse sinanabikwereka kandi ukanabimenya ko nabimenye atari ubimubwiye gusa ari abantu benshi b'abakobwa usanga bagenzanya ku kanwa dufate nk'ubu wewe urafise umugenzi wironke nk'ibintu ico gihe nta mugenzi w'umukobwa usubira kugira aca kugira ishari ari umuntu birashika irefre turi abantu gakoshereza umuntu agaca hutira nyene nk'umuntu yaje akakubwira ibintu ngo naka yakuvuze jewe sishoka na nk'uwo muntu kuko sinzi impamvu yaje kubikubwira sinzi n'impamvu yaje kumbwira ngo naka yamvuze kandi amwe nabo bantu aza kubwira ngo naka yakuvuze niwe yaba yatanguye iyo sije kenshi donc ubikwiza mu bantu niwe yatanguye iyo sije niwe bavyavuye good wena abantu misakuru niko nabonye bameze umuntu w'urusaku bya vrai neza araza akagusotera kwazi ko je nawe turabagenzi akagusotera akagukura ahubwo ati byo urazi keke tikeke hirya yejo twari kumwe yagize ibintu nawe ko uzi ko ibintu ari ibintu nziko
ugaca nawe umva ni watanguye sije mugabo nawe ugaca washena ati reka ahubwo nanje ndakubwire reka ahubwo nanje ndakubwire ibi nibi kandi ariho watanguye sije rero wowe ndagacaza gacambwe ati hewe nakayamya kuvuga kandi ariwe yabitanguye cyakuvuza ibi nibi rero jewe izo kururukuru ntazo ni ndakureka ahubwo numvise byabaye grave cyangwa ari ikintu kigize nyumvise ari ikintu kintusha ubundi jewe kumvuga ntacyo biba bintwaye ni nko ubwo ari umupaka gusa udashobora kuvuga kwihanganira nk'ubu kumvuga ku mwana wanje ikintu gikunda abavyeyi benshi nuko bameze jewe mvuga nje nsanzwe ndi ntuzenya urumva je ndamenyereye kuvugwa ndi wo mu mihanda ari umujournaliste yarahari kera yitwa Kirambo waramwumva niwe twari tuzi nk'impunzi ndugure twamugina nk'ubu mwebwe mujya mwuga wanyu wa film usanga kenshi bavuga ko ibintu byinshi bitandukanye kandi bibi sindabona umukinyi wa filime bavuze neza kenshi none biva kuki sinzi kariko batubona hanze canke ari nk'abatubanjije hari ibintu bakoze bibi tutazi bagaca bafata yuko umuntu wese agiye mu mwuga ari cyo kintu agiye gukora ari kameze kandi imbere ya kamera tubaha ibyo mushaka kandi kenshi nibyo baba batwandikiye abantu ibyo baba bagati acting ibi mugabe mu buzima busanzwe turabandi bantu naho duhuriye n'ubuzima cyane naho jewe kamera izimye mana yanjye urundi yashobora kumara n'ukwezi ndi mu nzu ntasohoka rero nk'ubu n'abandi bantu baba bumva we numvise kudakogwako n'ibintu by'insaku y'iki jewe nasa mana yanjye jewe fise abantu benshi ntwengera kandi tubona turiko turatwenga mugamba nzi kabisa yuko hanze agenda kansiba mugabo kubera mba nzi kuja kwicara nkabubwira ati burya rero waramvuze ibi bintu umunsi ndabikunze nta mwanya wavyo ucugendana ubwoba ucugenda uvuga ati yarabimenye nabi icyo kintu ntaco mba nkunda sindagishaka nta na rimwe urumva ubaye découragé mwo umugabo wa film kenshi bivuye kuki kubera ndakubwire gute kenshi biramba kwamvuga none ubundi ho ndiko ndakorera iki mbona nta kintu ndiko ndakuramwo nta mahera ntaki nishizemwo ko ariho hantu hari amahera sawa nyene ubwo nanje muzonyinjize sha rero ushitseyo niho uca ubona ko ibintu bitandukanye n'ibyo bitandukanye ariko iraguha abantu film iraguha abantu bakamara nkanje iramaze kuma abantu bakamaro iramaze kuma abagenzi bakamaro iramaze kuma inshuti je ndi wa muntu nimba ko iwacu twavuze turi bakeya ndakunda ibyo umuntu wese tumenyana ndamugira nka famille rero iramaze kuma famille nini iramaze kuma abantu beza bakamaro nababi kandi nabo baba bakenewe mu buzima abantu babe mu buzima utazi umuntu muhanganye numenya icyo ukora numenya n'ukuntu ubaho bisaba ko mu buzima utegerezwa kugira abantu babi none ni nk'igiki cama kiguha kumva ati nubwo niyumvira guheba gukina film reka ngume ndabona ariko mvuga nyine numva amugari mugabo imbede kuraje nabanaka bamaze imyaka n'imyaka ntibarabiheba reka nanje nawamenye isange ejo nanje kandi baguma bakurondera bigenze neza aragukubita oya ni bantu bitari n'utuntu nashyize kuri stati bariko barambaza amahera twayaje nkora akazi kose uzozira turangira akazi akazi n'ubu tufata ngaho ugende ngaho babwira ati imigikoropesho nkoro biragoye arakwima igihunyima ntaje baho kwimama ubona tutarahasa neza none nk'ubu woca umbwira ko woca wambaza ati ushaka gukora hehe niho buri kintu ukora gusa ivyo uvuze nivyo niho buri kintu ukora kubera utandukana cane na wa wundi abateze amaboko kuri baba papa twavuga hariya handi rimwe na rimwe harya uri kuricira abandi bana ukicara basi kwinjira nk'uwundi muryango twayaze vyinshi
vyerekeye ubuzima ugwaruka iki naye nkumva ari nk'igiki wo babwira muri rusange kuvyo twagiye turavuga. Oya nibakore ega bashuga dadi n'abana beza barabaha amahera nawe urabishigikira baraba none umuntu azaga kwishurira inzu atacyo mupana akakuragaburira numva to warose papa. Oya none umuziko ku wundi none ntacyo bakurako ntacyo bakurako ari ntacyo bakura urumva mugabo ushuga dadi nyene umugire ukora unakora kuko ejo zanga yabyutse rubaga impande zamugandaguye yapfuye canke yagize ikindi kibazo barya bagendana ibigwara bitazi umenye umwanya ahubwo n'abakobwa baratimba. Reka turangiriza aha rero nibaza ko tuyaje vyinshi ku bakunzi ba Royal TV. Uyu yari Keke twari kumwe n'umukobwa yirekura cyane mu kuvuga namukunze Keke. Merci vraiment kwemera ubutumire bwa Royal TV. nawe mwakoze kuri ego mubandanye mugira ibihe vyiza aho muri hose. Ciao ciao. Imutangwa muri Royal TV ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Royal TV. Ibiganiro vyiza muzobisanga